Yes, munkundire tubaramutse mubwo mwese mudukurikirana muri ku mpande zine z'isi turabahaye mwaramutse namwiriwe biravana naho muherereye twebwe turameze neza hama wewe utameze neza no kubandanya ushimira Imana wongera unasenga ku bibazo canke kuvyo woba umaze kugeraho. Ego munkundire tubashikirize amakuru y'uno munsi. Mu gihugu kibanye Kongo murazi neza ko intambara igisibije aho umugwi wa M23 ufashijwe n'igihugu cy'u Rwanda bamaze imisi bariko bagaba ibitero ku gihugu ca Kongo. Amakuru dufise nuko igisirikare cy'u Rwanda amakuru menshi kiyagira ibanga aho bavuga ko abasirikare bo mu gihugu cy'u Rwanda n'aba M23 bariko barahonera cyane mu gihugu ca Kongo. Tugaruke gato inyuma amakuru amaze imisi avugwa. Ikinyamakuru cyo mu Bwongereza gikomeye cyane cyitwa The Guardian kimaze gusohora canke kwerekana amashusho iki vejuru canke ikigenda juru cyo mu gihugu cy'u Rwanda aho baherutse kugaragaza imva zirenga amajana 6 bariko barahamba abasirikare b'u Rwanda mu kinyegero. Ivyo biriko biba mu gihe ku mbuga ngurukana bumenyi umukuru w'igihugu Paul Kagame aherutse gushikiriza ko abasirikare bari mu gihugu ca Kongo atabazi, bisigura ko n'abariko barahambwa ntavyo kuri we azi. Aho ni mu gihe imiryango yo mu Rwanda ibandanya irira itakamba ivuga ko abiwabo bariko abana babo bariko barahonera mu gihugu ca Kongo, ariko igihugu cy'u Rwanda kikabigira ibanga. Amakuru dufise yizewe nuko hari n'imva ziriko ziratangwa, hari n'isandugu ziriko ziratangwa zihereza abene gihugu zoba zigaragara. Amakuru kandi yizewe aremeza neza 100% ko igihugu cy'u Rwanda kiriko kirahaburira ingabo nyinshi ziteye ubwoba. Aho ni mu gihe baherutse abasirikare b'u Rwanda nabo mu M23 baherutse kugwa muri ambush y'igisirikare cy'u Burundi, aho igisirikare cy'u Burundi cyabateze ambush bariko bagerageza kwinjira Uvira, aho murazi ko hegeranye na Gatumba igihugu cyacu cy'u Burundi. Ati umupango wari gute? Leta y'u Rwanda n'umuhari M23 barazi neza ko igihugu cy'u Burundi gifise igisirikare gikomeye. Leta y'u Rwanda iranatinya cyane igisirikare cy'u Burundi, aho bari bapanze ko baza mu Buvira kugira ngo bace bagenda Kinshasa direct kugira ngo bafate umuji wa Bukavu. Ati rero vyagenze gute? M23 n'igisirikare cy'u Rwanda bari bapanze amakamyo arenga 8 hafi 10. Ayo makamyo abiri akaba yaratwaye ibikoresho vy'intambara vyuzuye, ayandi 8 akaba yarimwo abasirikare. Bavuga ko abo basirikare boba bashika nk'igihumbi n'amajana. Baraje ariko igisirikare cy'u Burundi nkuko vyama camakiri magabo cari camenye iyo nkuru, nuko barareka baraza babashira muri ambush aho hapfuye umusirikare w'u Rwanda harongera haratikira umusirikare wa M23. Ivyo vyamizwe n'ingoma nta na hamwe igisirikare cy'u Burundi cigera kibiposta, kubera ko igisirikare cy'u Burundi cemewe kandi gikora akazi kako kiprofessionnel. Nta na hamwe ku mbuga wigeze ubona ayo masanamu. Abasirikare b'u Rwanda bariko barahonera muri Kongo ni benshi cyane bateye n'ubwoba. Hari nandi makuru avuga ko abasirikare b'u Rwanda bamwe twita abamarine bakorera mu mazi baherutse kugabwa ko amabombe ubwato bwose bwari mu mazi barabushwanyaguza buraturika. Abo basirikare b'u Rwanda bakaba bahoneye mwico kiyaga. Amakuru ayandi hari nuko igisirikare cy'u Rwanda na M23 intambara bishoyemwo bari bazi ko
yoroshe ariko itanguye kuba akananira bahinga. Aho ni mu gihe Sud Kivu uko bari bibaza ko bazoyifata nka Goma vyo byabataye kuwa amazi. Abasirikare ba Kongo kuva aho leta ya Kongo yemeje guhindura amateka mu gisirikare ikaza irakuramo abagambanyi bamwe bazi neza ko igisirikare ca Kongo cari kiguriyemo abanyarwanda benshi, aho byanaboroheye gufata umuji wa Goma kuko abenshi b'abarongozi bari abanyarwanda, aho bivugwa ko abasirikare ba M23 bari kumwe n'u Rwanda bashobora kuduza amadrone akarasa umuji wa Goma, ariko abantu ntibatahure impamvu abarongozi canke abasirikare bo muri Goma nabo badashobora kuduza drone kugira ngo barase. Mwarabonye neza M23 yafashe ibikoresho by'intambara byinshi bitigeze binakoreshwa. Umuji wa Goma kugira ufatwe waragambaniwe cyane, aho n'abacancuro mwabonye bishikanye kubera ko nabo bamaze kugwa n'igihugu ca Amerika n'Ubwongereza. Intambara ya Kongo irimwo ubugambanyi bwinshi, ni nayo mpamvu leta ya Kongo imaze gukemura ico kintu. Mubona neza igisirikare ca FARDC kiriko kirisubiza ijambo. Sud Kivu rero abasirikare b'u Burundi murazi ko ari intare, aho bageze bagwana bakaramuka ihangiro barishitseko. Muri Sud Kivu M23 n'abasirikare b'u Rwanda ibintu vyabo vyabaye akananira bahinga, kuko uko bari bavyiteze atari ko biko biragenda. Aho ni mu gihe Paul Kagame na Museveni perezida wa Uganda bashobora kuba bariko baraja mu bibazo biteye ubwoba, kubera ko ivyo biyemeje gukorera abazungu bitariko biraborohera na gato. Iyi ntambara kuri perezida w'u Rwanda na perezida w'Ubuganda niyo amaraso, niyo gupfa no gukira. Iyi ntambara batayitsinze bizobagarukako. Iyi ntambara batayitsinze niryo rangira rya Paul Kagame hamwe na Museveni. Iyi ntambara ikaramuka igendeye nabi abo ba perezida bose uruko ari babiri, kubera ko bashizweho n'abazungu kugira ngo babafashe kwiba ubutare buri mu gihugu ca Kongo. Turabashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, tuzoguma tubaha ama update y'intambara buruko bukeye buruko bwije. Turabashimiye cyane. Wewe uri kurumviriza kino kiganiro gifate ugisangize abandi, utibagira no gukora subscribe fyonda ngaho hatukura akagufuri ucukabona buruko dushize ko ikiganiro uzohora ubona notification. Turabakunda cyane. Ciao ciao.